Ibitunguru uyu mwaka icabiteye kuzimba sikindi. Kuva tubitera vyahuye n'imvura nyinshi. Nukuvuga rero uri wa muntu atishoboye mu bintu vyo kurima. Imvura yadukuyemwo hakiri kare muri make. Kuko urashobora kurima ibitunguru hageze ko uza gupompa ugaheza gupompa ku ntango imvura yaguye. Urumva umwe washirako umuti washizeko ibiwutwaye. Uri umuntu yaratishoboye wacuheberana. Muganye n'uwishoboye warabandanya ejo ugasubirayo canke hejeje kuwukura kubwo nyene kashiza kuzana uyundi ukongera ugapompa. Ingorane kweri kirere yabaye imvura nyinshi niyo yaduhombeje kweri. Kubura kwavyo natwe ntitubizi. Anako nk'ubu yari yera yo mukayanza bari bejeje mugabo nta bihari byarabutse. Natwe tubona bibura batwa twicaye ngaha tubategereza bazana tubarangurira ngaha mugabo nk'uwo ni ku munsi w'isoko muga ntavyo twabonye. Twarindiriye turicaye ngaho urana ko amameze yose afutse amwama. N'uturose aturonka tuzimvye. Hano umuguzi nawe aje kugura aca yibaza yuko ari kuzimba k'umudandaza mugabo si kuzimba k'umudandaza no kubibura. Fise umutahe mugada abuzaho numana umuzigo wonkoze ko wese ngo byabuze. Sanzwe ndandaza ibitunguru vyonyene. Ndagira komande bakanzanira cyangwa bashoye nkarangura. Ako nyene ubu nabuzaho nkora nikira na kimwe. Byaraje bija kuri 4 na 5, bukeye bija kuri 5. Bukeye bija kuri 5 na 5 nukuvuga kandi ntikigera kiduga amahera ari munsi ya 500. Igitunguru kiduza amahera make ni 500 700. Nkanje ndumujene mu byukuri. Mba naje ngaha kugira sinze gusaba abavyeyi amavuta. Sindababwire ngo ndashaka kwimosha cyabure ngo ibiki nibikurabona ko umuntu akenera utuntu twishi mu buzima. Gaba nabuze umuzigo nakagataye narifise uravyumva nyene yuko cyane niko cyankoresha ni hatari. Ibeye y'ibitunguru numvise ni 6500 byamwaye byumvikane hariho n'ivyo wosanga wogura nk'ibihumbi 10 kubera mbona umenga ntibingana. Mu minsi heze ikiro twaba tukigura byazimbye byahora biba 205. Mugo urumva 605 n'amafaranga menshi cyane. Nk'ubu jera iko ndabwira uwo mudandaza nubwo ndabitwaye sinzi ko nayanje nza kuyakura